Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uriko uratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu biganiro 42 tumaze kugushikiriza, twararabiye hamwe ivyo mu bitabo by'ivyagezwe vya Mose, kandi Imana niyo yashize amajambo yayo mu mutima w'uwavugishwa nayo Mose, maze mutuma kuyandika mu gitabo Bibiliya. Mu cigwa c'ivyagezwe vya Mose, Imana yatwihishuriye mu buryo butangaje. Uyu munsi rero tugomba kurangiza ibi vyigwa vyo mu vyagezwe vyeranda vyanditswe na Mose, ariko imbere yuko turabira hamwe igice ca nyuma, reka twibukanye ivyo twize kuva ku ntango gushika uyu munsi. Mu gice ca mbere c'ivyagezwe twarabonye ingene Imana yaremye umuntu wa mbere mu ishusho yayo, kubera yashaka ko hazoba ubucuti bw'ikimazi hagati yayo n'uwo muntu. Nico gituma yashize impwemu mu bugingo bwiwe kugira amenye Imana, yongera imuha umutima kugira yikunde, yongera imuha umwidegemvyo wo kwihitiramwo kuyizera canke kuyigarariza. Mu gice ca gatatu twarabonye ingene umuntu wa mbere yabayeho ariwe Adamu yahisemwo kumvira Satani akajya ku giti Imana yamubujije. Ivyagezwe biravuga biti, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ivyaha. Mucete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 5 umurongo wa 12, ingero y'icyaha n'urupfu no gutandukana n'Imana ibihe bidashira. Nuko kubera icyaha bakoze, Imana yarirukanye Adamu na Eva mu itongo rya Edeni, maze ikora umugambi wo kurungika umucunguzi mu isi kugira yugururire umuryango w'agakiza uruvyaro rwa Adamu, irukure mu buja bw'icyaha na Satani. Twarabonye ingene Imana yahamagaye Aburahamu imusezeranira kuzomugira ihanga rikomeye rizovamwo abavugishwa hamwe n'umucunguzi. Nuko Aburahamu avyara Isaka, Isaka avyara Yakobo, Yakobo nawe avyara abahungu 12. Nuko Imana ihindura Yakobo imwita Isirayeli. Abo bahungu 12 baravyara bagira ihanga rikomeye nk'uko Imana yari yarabisezeraniye Aburahamu. Inyuma yaho, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga riti, kuko icyo umuntu wese arima arico azokwimbura. Abahungu 10 bakuru muri bo badandaza Yosefu ku banyegiputa, acika umuja. Twarongeye turabona ingene Abisirayeli bose babaye abaja muri Egiputa, ariko kubera ko Imana idata isezerano, twarabonye mu gitabo cyo Kuvayo ingene yashikije isezerano maze ikabakura mu buja ikoresheje Mose umusavyi wayo. Mu cigwa twagize c'inkuru ya Mose twarabonye inkuru iryoshe kandi itangaje y'ingene Imana yakuye ihanga rya Isirayeli mu buja bwa Farawo, yongera ibarinda mu bugaragwa, maze ibashitsa ku rubibe rwa Kanani, igihugu yasezeraniye basekuruza kera na rindi. Nubwo vyari bimeze uko, Abisirayeli bagira ubwoba bwinshi, batinya Abanaki, bata ukwizera, bibagira isezerano ry'Imana, ari nayo mpamvu batinjiye igihugu cy'amata n'ubuki arico Kanani. Muri uwo mwanya, kubera ukutizera kwabo, Abisirayeli vyabateye kuyerera mu bugaragwa imyaka 40, maze uko kutizera kwabo kubazanira igihano cyo gupfira muri ubwo bugaragwa. Mu kurangiza ibi vyigwa rero twagize mu vyagezwe vya Mose, tubibutse yuko Abisirayeli bayerereye mu bugaragwa kubera ukutizera kwabo, kubera ko
abarenze imyaka 20 muri bo bose banse kwizera Imana bapfiriye muri ubwo bugaragwa nyene, nta numwe yasigaye ari muzima, kandi n'abana babo bari bashavuye cyane baruhishijwe no kumara imyaka irenga 40 muri ubwo bugaragwa ku rubibe rwa Kanani, vyanka ko binjira mu gihugu c'isezerano. Ikigwa cyacu uyu munsi kiri mu gice cya 5 cyo mu gitabo cy'ivyagezwe cya Mose cyitwa gusubira mu vyagezwe. Muri iki gice cya nyuma Mose arasubiramwo ivyagezwe vyera by'Imana akongera akavyigisha ihanga rya Isirayeli. Iki gitabo kinini gifise ubutumwa Mose yigishije abisirayeli kugira abategure kwinjira mu gihugu Imana yabasezeraniye. Uyu munsi nta mwanya ukwiye dufise kugira dusome inyigisho zose za Mose uko ziramvuye, ariko turashobora kuvuga mu ncamake amajambo Mose yakoresheje mu ijambo rimwe: ntimwibagire. Mu majambo make kubwira ikintu nk'iki abisirayeli ati ntimwibagire ko mwari nyagano mu gihugu cya Egiputa, ntimwibagire ivy'Imana yabakoreye byose muri mu rugendo mugeze hagati ya Egiputa n'igihugu c'isezerano, ntimwibagire icyaha mwakoze imbere y'Uhoraho Imana yanyu, ntimwibagire ingene Imana yahanye basogokuru kubera ukutizera kwabo, ari nacyo gituma imivyimba yabo yahindikiranye mu bugaragwa. Ntimwibagire ko Imana yagiriye neza abavyeyi banyu, ariko bigenza nabi banka kuyizera. Ivyo ntimuvyibagire. Uhoraho Imana izobashitsa mu gihugu gitemba amata n'ubuki, icyo yasezeraniye basogokuruza. Imana yabahaye icyo gihugu kubera umuntu atobeshwaho n'umutsima gusa, ariko kubera ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uhoraho ribwirizwa gushika. Ivyo ntimuvyibagire. Mose amaze kurangiza inyigisho, Uhoraho aramubarira ati, nk'uko tubibona mu gusubira mu vyagezwe ikigabane cya 32 uhereye ku murongo waho wa 49, ati nuduge muri iyi misozi yo muri Abarimu urinde ushika ku musozi Nebo uri mu gihugu c'Imowabu aharabana ni Yeriko, witegereze igihugu c'ishamvu, kandi uzoca utamburira kuri uyo musozi uduze uhamvye abanyu, nk'uko Aroni mukugwawe yapfiriye kuri uwo musozi Hori akabahamvya, kuko mwamemukiye hagati y'Abisirayeli igihe mwari ku mazi y'Imeriba h'Ikadeshi mu bugaragwa bw'Izini, ntimwerekane ukwera kwanje hagati mu Bisirayeli. Ico gihugu mpaye Abisirayeli uzogitereza amaso kiri kure yawe, ariko ntuzokigeramwo. Hariya mu gusubira mu vyagezwe mu kigabane cya 34 uhereye ku murongo wa mbere kubandanya, naho habandanya havuga hati, maze Mose ava mu kiyaya c'Imowabu aduga umusozi Nebo ashika ku gatwe k'Ipisiga aharabana ni Yeriko. Uhoraho amwereka igihugu cyose k'Igereyadi gushika Idani, n'icy'Abanafutali cyose, n'icy'Abefurayimu, n'icy'Abamanase, n'icy'Abayuda bose gushitsa ku kiyaga cy'iburengerazuba. Amwereka n'Inegebu n'ikiyaga cyo kuri Yorodani, ariho haca igihogoro c'Yeriko, igisagara cyo mu bigazi gushitsa Isowari. Uhoraho aramubarira ati, ngikiriya igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntinzogiha uruvyaro rwanyu, none nguhaye kukirabisha amaso, ariko ntuzojabuka ngujeyo. Nuko Mose umusavyi w'Uhoraho apfira ngaho mu gihugu c'Imowabu, nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze. Uhoraho amuhamba mu mwonga mu gihugu c'Imowabu aharabana ni Betipeyori, ariko ntawuzi imva yiwe na bugingo n'ubu. Mose yapfuye amaze imyaka 120, kandi amaso yiwe ntiyari bwarabe ivyijiji canke inkomezi ziwe ngo zigabanuke. Abisirayeli bamara iminsi 30 baririra Mose bari mu kiyaya c'Imowabu. Nuko iminsi yo kuririra Mose no kumugandarira irarangira, kandi Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye impwemu y'ubwenge, kuko Mose yari yaramurambitse ku biganza. Nuko
abisirayeli baramwumvira bagenza nk'uko Uhoraho yari yarabariye Mose. Kandi mu bisirayeli ntihigeze kuboneka uvugishwa n'Imana ahwanye na Mose, Uhoraho yibonanira nawe imbona nkubone, ntawogereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uhoraho yatumye gukorera mu gihugu cya Egiputa, ngo abigirire Farawo n'abamenyekana biwe bose n'igihugu ciwe cyose, no kubw'ivy'ububasha n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye imbere y'Abisirayeli bose. Amen. Mukunzi, aha niho ibi vyigwa byo mu vyagezwe vya Mose birangirira. Mu vy'ukuri Mose yari umuvugishwa akomeye, kuko yaraganiriye n'Imana amaso mu yandi. Imana yamukoresheje ibitangaza byinshi. Imana yakoresheje Mose mu gukura Abanyisirayeli mu buja bwa Farawo, kandi yongera imukoresha mu kutwandikira ibi vyagezwe vyera biri mu gitabo cy'Itanguriro. Bose bari bakwiye kumenya ivyagezwe vya Mose, kuko uwutabizi akora ibidahimbara Imana, kandi ari mu nzira y'ibidambidambi izomuzanira urupfu gusa. Mwibuke yuko ivyagezwe vya Mose ari wo mushinga Imana yo nyene ubwayo yashizeho, umushinga abavugishwa bandi bose bubatse ku ibisigaye byose vyo muri Bibiliya. Muri iki gice Mose arabwira Abanyisirayeli ingene Imana yateguye guhagurutsa uwundi muvugishwa akomeye kandi azovugana n'Imana imbona nkubone. Umviriza ibyo Mose yabwiye ihanga rya Isirayeli: Uhoraho Imana yanyu izobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje ava mu biwanyu, azabe ari we mwumvira. Bizoba nk'uko mwabisabye Uhoraho Imana yanyu muri Ihorebu kuri wa munsi mwari mwakoranye, aho mwavuga muti ntidusubira kumva ijwi ry'Uhoraho Imana yacu no kubona urya muriro uhambaye, ntiduhave dupfa. Uhoraho akambarira ati ivyo bavuze babivuzeko, ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobabarira ivyo ndamugeze vyose, ati kandi utazokumvira amajambo yanje uyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Muri ibi byose vyavuye mu kanwa ka Mose, Imana yari kwivuga yuko hagiye kuzoba uwundi muvugishwa komotse mu Baheburayo, umuvugishwa azovuga ijambo ry'Imana yabigezwe vyose, umuvugishwa azoba umuhuza hagati y'Imana n'abantu. Mbega wowe uzi uwo muvugishwa uwo ari we avugwa ko afise ubushobozi busumba ubwa Mose, kandi akora ibitangaza biruta ivyo Mose yakoze? Ego, umuvugishwa Mose yavuze ni umucunguzi agororotse, yavyawe n'umugore atazi icitwa umugabo. Ku vyerekeye uwo mucunguzi, Mose yarabwiye ihanga rya Isirayeli ati kandi uwutazokumvira amajambo yanje uyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Mukunzi, naha turangirije iki cigwa cyo mu vyagezwe vya Mose. Turangirize kuri aya majambo Mose yabwiye Abisirayeli umunsi ahwera mu gice cya 32. Mose aravuga ati: tega ugutwi wajuruwe, nanje mvuge, isi nayo niyumve amajambo ava mu kanwa kanje, kuko ngira namamaze izina ry'Uhoraho. Enda nimwaturire Imana yacu kwifise icyubahiro gikomeye, icyo gitandara igikorwa ciwe nagahore, kandi inzira ziwe ziragororotse. Ni Imana yo kwizigirwa, itarimwo kugabitanya, iroreranya kandi y'inyakuri. Tubibona mu gusubira mu vyagezwe uhereye ku kigabane cya 31 akarongo ka mbere na ka gatatu hamwe na ka kane. Uyu munsi tugusezeje aya majambo yose y'Imana yacishije mu kanwa ka Mose. Mu kiganiro gikurikira tuzoraba ingene Imana yashikanye Abisirayeli mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Imana nyene icyubahiro n'ubwiza ibihe byose iguhezagire. Umuvugishwa Mose yarabivuze neza ati: ni Imana yo kwizigirwa, itarimwo kugabitanya, iroranya kandi y'inyakuri. Gusubira mu vyagezwe ikigabane cya 31 umurongo wa mbere n'uwa gatatu hamwe n'uwa kane. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufise ikibazo cyangwa ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro
ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni Rohero I, ibarabara ryitiriwe Gerere, inimero 27.